Indirimbo rero nkuko bari abantu bagenda bavuga ati roriro rya ndirimbo inyandiko si ya roriro ntitumenyereye kuri roriro kijya kirundi kirakaze amajambo ari mu ndirimbo n'amajambo asosa kandi amajambo aremereye roriro indirimbo niwe wayanditse canke yari umuntu yagufashije kwandika cyane cyane umugore wanje niwe amfasha cyane muri ivyo bintu ama melody nkarondera mugabo umugore akamfasha composition ndarushe ntarambiwe script yayo ko yari meze nkijya kubera ko batavuze ko nujya Paul yakurikiye script yanje kandi iyo ndirimbo imaze imyaka ishika nk'icumi ningaye iri kuri ko rubuga none ko batavuze Hey ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ikirezi Web TV. Imisi ni myinshi ego no musi twagarutse mu kiganiro cyacu musanzwe muzi ikiganiro ciwanyu mukunda kijanye n'ubuzima bw'abaririmbyi cyane cyane iyo hari indirimbo shasha. Ni kiganiro The Story of My Song. Ikiganiro The Story of My Song ni kiganiro kiba kijanye n'indirimbo zasohotse icabanditsi bazivuga ko n'ikizo ndirimbo ziba zisigura iyo kenshi na kenshi abanywanyi insiguro ziri mu majambo canke iyo bashaka kumenya byinshi nkuko musanzwe mubimenyereye ataragira subscribe musabwa kugira subscribe mukagira share kwa kundi nyene hama ivyiyumviro byanyu mukabizana muri commentaire kugira arico twongera ko cyane dukura ko tukakimenya. Uno munsi rero twatembereye umuririmbyi azwi cyane umuririmbyi ariko arakora cyane bigashimwa n'abatari bakenya mw'iki gihugu no muririmbyi yamye ariho kuva kera gushika none musa kiriho ni sundi ni umuririmbyi Loriro Simba cyambara Burundi ni uno musi twagendereye Loriro kari mu kiganiro. Murakoze cyane mwiriwe neza abakunzi b'umuziki ndundi ngaba nshimye cyane kubona dukoranye ikiganiro. Nibaza ko nubwo bwa mbere dukorana ikiganiro kandi mbona ko bimeze neza nkuko yabibabwiye mugira amabone mwandika ama commentaire muduza ama views tubone ko kwagura imbibe z'umuziki wo mu Burundi. Murakoze. Ego Loriro mbanje kukeza cyane ku ndirimbo nshasha yiwawe indirimbo ino munsi yayo ndirimbo iri kiravugwa indirimbo nziza cyane mbero Loriro ni giki cyagutumye kugira ijya ndirimbo inspiration y'ijya ndirimbo wayikuye indirimbo ndarandarira. Murakoze cyane indirimbo ndarandarira ni indirimbo ni true story y'umuntu kandi umuntu akomeye muri iki gihugu afise amafaranga azwi cyane n'abantu batandukanye hanyuma musuri izina yaraje arambwira Loriro je nshaka ko kubera n'umugenzi shaka ndakubwira ubuzima bwanje ukuntu bwagenze urabe ko kwandika indirimbo yerekeye ubuzima bwanje arambwira gatoyi ubuzima bwiwe anyuma nca ndonga ukuntu inspiration kiduga nca ntangura kwandika amajambo anyuma ndasohora indirimbo rero nkuko bari abantu bagenda bavuga ati Loriro rya ndirimbo inyandiko si ya Loriro ntitumenyereye kuri Loriro kijya kirundi kirakaze amajambo ari mu ndirimbo n'amajambo asosa kandi amajambo aremereye Loriro indirimbo niwe wayanditse canke yari umuntu yagufashije kwandika. Murakoze cyane ivyo bintu baramenyereye kuvuga uko nyene gihe nandika gitari bavuze uko igihe nandika Romeo et Juliette bavuze uko igihe nandika Mi Amor bavuze uko igihe nandika Kamedata bavuze uko igihe nandika Long Time bavuze uko none ubunye nasohoye ndarandarira bavuze kandi ngo sindirimbo yanje n'unanyandikiye cange nayiguza ahantu cange uraza kumva bavuze ko nayivye nibintu umenyereye cyane mugabo uyu mutwe wanje namanandika kandi sinandika jenyene kubera ndasaba impanuro ku bantu batandukanye nkarondera ikirundi nyene gifata kirundi nyene kisigurika gifise amajambo asosa nkaca ndirimba ngasohora indirimbo cyane cyane umugore wanje niwe amfasha cyane muri ivyo bintu ama melody nkarondera mugabo umugore akamfasha composition. Kumureba ko abantu babivuga no ko bavyibaza siko biri indirimbo ndarandarira ni gikorwa ca Loriro ciwe bwite ukuboko kwiwe n'umutwe wiwe afatikanije n'umutambukanyi wiwe amufasha kwandika nko abivuze cyangwa akamutera ivyumviro bigiye bitandukanye. Loriro harabavuga ko indirimbo naho bavuze ni true story bavuga ko indirimbo yoba
ihuye n'ubuzima bw'iwawe naho wavuze ngo nuwundi muntu nivyo cyane se hariyo urazi mu ndirimbo ibintu byose uririmba ntibishobora kuba wewe cyangwa ibintu byose uririmba si true story y'abandi bantu hariyo amaparti ari muri jewe hariyo n'izindi parti natoye ku bandi bantu n'izindi natoye kuri uyu mugabo nyene yambwiye urumva histoire yiwe ni nka yose irimo mugabo byinshi ni vy'abantu batandukanye n'ubuzima busanzwe tubayeho nivyo naririmbye ego nukuvuga Ruriro indirimbo ndarandarira ni indirimbo yakozwe neza indirimbo melody ni nziza iririmbye neza karite image ni nziza mugabo baravuga none script uravuga ko ari copier ko rese uvyakira hangu cyabana ko baravuga ko ijya script mwarateruye script ya Reason With Me ya nuzenya ujya mu frere wo muri Peace Square uvyakira gute abantu nibasiba kuvuga basiba kurima buri munsi bama bavuga ukonye babonye ikintu ciza cyangwa ikintu wakoze n'umwete baca bikonfonda ku bindi bintu ndafise indirimbo yitwa ndarushe ntarambiwe script yayo ko yari meze nkijya kubera ko batavuze ko nujya Paul yakurikiye script yanje kandi iyo ndirimbo imaze imyaka ishika nk'icumi ningaye iri kuri ko rubuga none ko batavuze ko niwe yakopie jewe bavuga ko ni je na mukopi ivyo bintu sivyo hanyuma ico kintu tukireka abarundi dushaka gutera imbere ikintu kibaye ciza vuga ko ni ciza nutangure kugiponda ukire gute ngo kubera ugitesha agaciro nibishoboka parce que ikintu ciza akeza karigura ego Ruriro indirimbo ndarandarira we kubgawe nk'umugambi wari uyifitiye wavuga ati ayi indirimbo shaka izomvane ngaho inshikane ngaha anya ese Ruriro ubona indirimbo yawe irikira bikora nkuko wabishaka cyane iriko yakora neza cyane parce que rabaho yashise no munsi ifisa ama views menshi hanyuma ababone nabo baduze babaye benshi cyane urumva ko ni ibintu biriko biraduga ibintu bigenda biduga buri munsi bigenda vyongorekana hanyuma nibihugu bikurikira indirimbo zanje wasanga mu Belgique cyangwa mu Norvège ariko ubunye hongerekanye ko ibihugu bivuga anglais parce que twagize subtitre ya anglais Brian ino abigize hanyuma ugasanga abantu bakurikiye subtitre iganye batahuye ivyo naririmbye usanga abantu benshi bo muri Canada abantu abashinwa abajaponais ugasanga abantu bo muri Angleterre barakurikiye ibikorwa vyacu byo mu Burundi urumva ko ni terambere urumva ko twaguye imbibe iyo ndirimbo yazanye indi shusho urumva ko ni vyiza ni byiza cyane umuririmbyi Ruriro niwe yashoboye gushora indirimbo mwino minsi mugihe tumaze iminsi twumva izindi ndirimbo cyangwa zirimo amajambo kumbure yateye isoni agiriki ariko we Ruriro kubera ki wafashe ukavuga ati je mugihe abandi bariko batezwe imbere nibi bintu bigenda bimeze urabona ubutaririmbye ibintu by'ibishego n'ibikino biragoye kugira indirimbo yabigena ariko we Ruriro wakoze indirimbo yumviriza abana ba papa abaki abantu bose bakuze barayishiranga ahonya wiyumva gute kuri jewe mbona ko ni ntambwe idasanzwe parce que muri Simba Gang ibikorwa vyacu nukonye hariyo n'indirimbo ya Aslan igiye gusohoka vuba cyane n'indirimbo ifise amajambo aryoshe cyane kubera Simba Gang dukorera ahantu hamwe twese dushira ingufu ku kintu kimwe urumva hariyo ibikorwa tukora twebwe si ibikorwa ngo tuvuge ngo twitesha agaciro cange twisubize inyuma cange dutukisha igihugu cyacu cange imico yacu twitere isoni tubwira abantu babone ko turi abantu badafise indero oya ambition yacu ni guteza imbere igihugu cyacu ambition yacu ni kwerekana igihugu cyacu twagura imbibe babone ko dushoboye urabona indirimbo yaciye kuri Trust TV indirimbo yaciye kuri televiziyo yo mu Rwanda televiziyo nationale yo mu Rwanda urumva ni ibintu bidasanzwe rubwo bwa mbere bakora ivyo bintu muri televiziyo yo mu Rwanda muri Trust TV ndabizi ko namancayo mugabo sinkuko bacishije iyo ndirimbo yamaze gucaho cyane kubera ijya subtitre n'ukuntu twaririmbye n'imico yiwacu twerekanye vraiment ko turabarundi pe wewe nka Ruriro umuntu asanzwe akuze mu muziki w'u Burundi kandi yabonye byinshi yatembereye akagira ibi nibitandukanye uhanura iki kubandisi bandika indirimbo z'ikirundi canke mu baririmbyi b'abarundi ikintu bo bahanura mu kwandika kwabo
Sinovuga ko nobahanura bo parce que nanje sishobora gutora decision ngo ndamucire umugenzi canke ncire umukompositeur ya compose indirimbo yiwe kubera yavunye umutwe arandika amajambo aryoshe canke andika urumva yatoye umwanya mu gukora ico gikorwa. Rero sinovuga ko ngo ndamuhanuye canke navuze ko kubera nanje ari gihe nandika ibintu bidasanzwe novuga ko gusa iciyumviro no mutera novuga ko ni vyiza kuraba amajambo yubaka apana amajambo asambuye. Ego murakoze. Ego Roriro, wewe indirimbo yiwawe twarabonyemo muri script washyizemo gushiramwo umwana wiwawe akiri mutonya cyane, mbese ico ciyumviro cyaje gute umwana impano nk'ijya mwana gushobora kwactinga muri video nka kujya anya ni byo umutoza canke n'impano yavukanye bimeze gute? Umwana wanje n'umwana aracari muto bona afise imyaka 4 ariko afise ubwenge bwinshi cyane kandi arakunda cyane umuziki nguko nanje nawe ukuna nkiri muto. Grand sœur wiwe yatangiye kuririmba afise imyaka 10 niwe yatangiye gusohora indirimbo yiwe ya mbere. Yaso indirimbo zitatu turamwankira tumubwira ko ategezwa kubandanya amashuri. Rero uyu mwana afise indirimbo kandi afise imyaka 4 très bien tuizosoka ni impano afise ni ibintu biri muri we. Rero nitwovuga ko twamubwiye ngo koruku oya ni ibintu yirigwamo ni ibintu aviva ni ibintu biri mu maraso yiwe parce que na mama wiwe ari umumisi urumva ni ibintu biri muri we. Donc tuvuge yuko ubunya twitegura indirimbo y'umwana wa Roriro w'imyaka 4 indirimbo yiyo ari indirimbo afise imyaka 4 iri muri studio bientôt muzobona indirimbo y'umwana wanje. Indirimbo yiyandikiye cyane oya ni indirimbo twamwandikiye kubera arakunda indirimbo ariko twamwandikiye indirimbo je na mama wiwe hanyuma turamuha ng'umwana nyene abone ko yoryoherwa nawe akumva ko ari wakantu yashitsemo. Wewe nka Roriro umwana wiwe watanguye kuririmba afite imyaka 4 umwana yategerezwa kuba ari kwishura akaba ari kararaba Karorero mu bindi we uvyakira gute niyo nzira wamuhitiyemo kuba umunyamuziki canke ushaka ni wa mwana akurana ibintu byose? Umwana wanje ariga ari mu mashure kandi afise ubwenge bwinshi. Ico novuga ko ubunye bari muri vacances kandi bari muri vacances umwana acasa ikintu uramurekera kubera abatoya amashure abameze yize bien hanyuma umuhaye akaririmbo n'abagenzi biwe bakaryoherwa kuri jewe si bibi mbona ko ni kwiyamiza parce que ni kintu akunda none umwana wawe utegezwa kumuha kijya akunda. Rero twamugirira ko karirimbo aririmbe gasohoke kubera ni imyaka yiwe aryoherwe n'abagenzi biwe. Ego akajambo kameze nk'akajambo kanyuma duca tugenda dusozera kino kiganiro twiko turagirana. Roriro kuva ku ndirimbo gitari gushika ku ndirimbo no musi ndarandarira Roriro ho kugira ngo amanuke Roriro aguma agenda duga mu gihe Roriro kiza gishika bavuga ati Roriro guhirimba shaka nabihebe yaramanutse cyane ariko mwino misi mwino myaka ibiri kwigiye irikiragenda nako Roriro ariko aragenda duga cyane mbere novuga ko je kuri jewe nko kuri jewe je nka jewe apana kuzinda ry'abafana je nka jewe na muririmbye ariko aranyemeza nka Roriro bivanye n'ibikorwa ariko arakora. Roriro ibanga ryawe uriko urakoresha nirihe mwino misi? Bavuga mu Kirundi ubuja gushabura tagata kandi nibaza ko icyo ushaka mu mutima wawe icyo ushaka gushikako ukishatse ukagikunda uragishikako. Ambition yanje jewe ni kwagura imbibe gushika kure guteza imbere igihugu canje kwerekana ko dushoboye abarundi parce que turashoboye cyane dufise impano zidasanzwe. Icyo novuga ko umwe wese afise chance yiwe umwe wese afise ukuntu akora umwe wese arafise avenir yiwe kandi umwe wese afise ambition muri we avuga jewe nzobaho kubera ikintu naka ariko je nabishizemo umwete nabifashe ngakazi n'ubunye ndacabikora niko kazi mfise narese akazi nari nazi ubuzi bwinshi mugabo vyose narese mvuga shaka ngore umuziki uba akazi kanje umuziki uteza imbere. Urumva ikintu cyaco cyose kiva ku mutima w'umuntu. Rero umuntu avuze ko ashaka gukora ngo atera imbere kajya akazi kiwe ategezwa kuba agafitiye umutayi. Nanje umutayi wanje vraiment n'umuziki ni kwandika kwicara kwiyumvira kuryohera abantu guteza imbere igihugu cyane.
Egome nkuko mwavyumvise akaba yari Lolilo tukaba twako turaganira ku kiganiro kijanye n'indirimbo yiwe ndarandarira byinshi mwavyumvise ibanga akoresha mwavyumvise reka tubibutse kandi ryanyuma mu bandanye mugira subscribe mugire like na comment kugira tubandanye dufashanya kugira tuduze umuziki w'u Burundi dufashe umuziki w'u Burundi murakoze cyane ni Omi Classic ari kuri micro inyuma hariyo Bright kuri kamera murakoze cyane